rero bama Bujumbura twama hahandi nyene ntibazi ko Gitega haryoshe urazi Igitega n'amasaha abiri n'amasaha abiri urazi uduze Igitega ufise uwo miliyoni ngene wo kwinjoyinga gusumba yego urajya show indi Bujumbura c'est vrai harazimvye mugabo ugiye nk'Igitega utwaye 200milles je naze kuvuga miliyoni utwaye 200milles ku ruhande utwaye 200milles yawe ukicisha bugufi nawe ushiramo igitoro mu modoka canke ukifatira ka volcan uraryohe gukavayo waryohe handi uvuga ati ahubwo numva no kwibera 200milles ngende njane n'abagenzi banje naho bari babiri canke umwe tugende twicare hehe kuri plage hama dufungura akantu dushaka tugira iki jesi nibaza ko no mu Burundi deja uravyumva ni c'est vrai n'ahantu hashi woye 200milles iminota mike yakabara heze mugabo kandi wanaryohewe uravyumva ahubwo ntibace bayamarira rimwe ahubwo bige no kuziganya bavuge bati ejo tuzoyakenera uko deravuze ati jewe noca mbanza nkabangira gatoya je vraiment nakubesha noca fata nimba ari ivyo bihumbi 100 canke 200milles nkayakubita sawa sawa. abakunzi ba Magic Channel TV nibaze ko bimeze neza je ndakomeye cyane gose kuri micro muri kumwe na Ornella Kimana guys nenda bakumbuye cyane gose uyu munsi rero ndafitiye abatumire abakobwa beza bo mu gisagara abigeme b'imico n'akaranga twaba turi kumwe na Dori na Dars Lasia sorry afise akazina tellement kari mignore ku buryo nguma ndagasubiramwe nambuje abahora kubaza mubaza Dodi ukigumusubira mu iryo zina sinarimenye turabakiriye murakoze cyane nibaze ko mumeze neza yego turashima uraberewe na visitBurundi merci guys faut muza muragura imipira ya visitBurundi kandi nanje mungurire d'ailleurs murabona ko bawunyimye vraiment kandi nabo basavye murakomeye none ego bishasha mudufite muri visitBurundi ko numvise ko ariho mukora bon hari byinshi cyane le programme yitwa Burundi aho tugeze kuri edition ya 5 cette fois-ci tuzoja mu ntara ya Rutana na Gitega ni le 20 na le 21 mai hageze umva ni next week kugira umuntu ajeyo bisabiki kugira umuntu ajeyo ticket simple ni 100.000 hama ticket ya couple idi marié ariko ni 180 barazana impapuro zerekana ko ari bafuma bazana kandi kantu gato turabihagarara ko cyane ladies and gentlemen mwumvise akanaka point d'interrogation ego hariho na $80 ku munyamahanga atari adafite ubwene gihugu bw'u Burundi kandi ayo mafaranga hari igihe umuntu ashobora kuba yibaza ngo ayo mafaranga esko ari mwiki azokora iki donc hari mwiki byose ayo mafaranga harimo transport harimo na logement harimo no gufungura donc ibyo byose tuzobarihira transport yose tuzobarondera aho barara tuzobaha no gufungura kandi no kwinjira mu masite touristique naho nyene hari amafaranga umuntu atanga kugira ngo ashobore kuba yo kwinjira donc bivuga ni promotionnel mahera make kandi amahera yose bazotanga bazoya consommer d'accord misi ngahe ni misi 2 2 jours ni joro rimwe ok ni 2 jours ijoro rimwe ego ok guys vraiment mwitegure faut kuza turatembera Burundi turabe ibintu byacu kandi nabazene na emission itesa yo yitwa 5 stars kumazunguru ku Burundi kugira ndabereke ibintu bitesa kandi ndabashimiye ko muguma muyikurikirana biguma bigenda neza nabemereye ko nzoguma ndabereke ibintu byiza today nabazene n'abakobwa kugira bibutse yuko hariho visitBurundi soon irikirateguka hama rero ikintu osi twashaka ko tuganira murabitse ko twakunda kandi tuba dushaka osi guhanurana murabona muri entertainment murabona muri societe ibintu biragoye hari ibintu ducamo ugasanga maybe ugize ikibazo utamenye la cause et tout mais il faut ko muza murakurikirana ibiganiro gira mubone namwe ukuntu mwakwigenza sasa uyu munsi dufise sujet runaka iyo sujet ni kubera iki abigeme ko nensista cyane kubigeme kwereka abigeme mu Burundi mamaze imisi
basohoka cyane ugasanga agiye muri resto izimvye consommer nk'ikintu ca 1 million birirwa ku ma champagne birirwa ku ma vin kandi azimvye alors que atabuzi bafise ugasanga tous les jours birirwa ku ma champagne no ku ma vin kandi atakazi bagira dori kuri wewe uvyumva gute nibaza yuko le fait yuko ubisanzwe sabigeme gusa reka tuvuge aba jeune en général igituma basohoka cyane muri ino minsi muri ino minsi deja murabona yuko ni klima ntibyoroshe foko umuntu azarasohoka en plein air hamwe baravuga yuko muri ino minsi hari utuntu twinshi utuntu tutu affaire nkuko mwavuze mu entertainment hari utuntu tutu buzz umuntu abakeneye kuyayera mu mutwe hama kucerekeye gusohoka bakanwa ayo mashampagne n'abaki ibyo onye sinzi nkeka bisaba sponsor tuvyituko kuko nta udashaka gusohoka nta udashaka genre kuryoherwa etume la question ihari toujours naho bakura amahera mwebwe mwiyumviriye mwibaza ko yakurahe apa dore we yavuze ko ari abasponsor au moi nawe wibaza ko ari ingi mugabo nanje biza kugaruka kuba sponsor ko abasponsor nibo babarungikira c'est déjà $100 yari kuri 400,000 rero urumva nosabwa $100 ntiyakode ntiyakavunikiye kinacakora n'igiki nje kukarya kugira ngo nge wa muyaga hahora hanashushe nkuko yabivuze rero ituma yavuga ati ndakaronse umva bagumye banandika benshi mbona ku statut yabo muturungikire $1 igeze kuri 5,000 igeze kuri anga umugenzi ari hanze tarakurungikira $1 vraiment ngo nacamati urumva rero niho rero baca bagira iki baca babarungikira ugaca usanga abajene benshi basohotse ariko ubugenda urabe no one nta n'umwe ubu bagabanutse cyane ibaze vraiment au fait ikintu c'amagihari nuko tuzi ko abahungu b'Ibujumbura kenshi babandi bafise ubuzi burenze gose ku buryo bumva ko boguma basohokana abakobwa ugasanga guma bakoresha ayo mahera ku munsi usa ku munsi akoresha même 1 million urumva simanzi ko hari umuntu ngaha mu Burundi vraiment muri en général disons yo bakorera ayo mahera arenza ayo mahera ku buryo yumva ko yo guma asorora ayo champagne tous les jours tu penses yuko yo bari aba diaspora canke abandi bantu bo hanze à part abarundi mugasi nibaza yuko nabo basohoka ko ari abantu nyene ataco bakora hari igihe baba bafise akantu kinyegeje baba bakora kabinjiriza ako kantu par exemple kan nk'ubu ndakwereke bashobora kuvuga nk'ubu uye nkabijya birato badandaza online uravyumva nk'uwo munsi akabidandaza bigasohoka abita gasomira nejo uko nyene 10 jours abakwijije 1 million wowe ukaguma wibonera ni wa mujene mubana muhira araryamye muhira ukaguma wibaza wowe ukabona gusa yishiriye utuntu kuri statut yishiriye ko yamipira voilà business aho nshatse gusigura ko business zikorwa kwinshi cyakira ataragishize ko yungutse ko 10,000 aranonse umunsi ivyo bihumbi 50 kavuga ati reka mbe ndayabitse bukebuke aracaba kwa papa na mama urumva ejo bundi niyo yakwize uwo miliyoni canke ibihumbi 500 azoca afata abagenzi ngo dusohoke champagne ya 1,500,000 akaba arayikoroye nani wumva yuko business zikorwa kwinshi so kuvuga yuko ari aba diaspora babarungikira gusa ego nivyo mugabo ikindi naco abajene biwacu barakora hariho abari ku kivi bakora cyangwa ugasanga arafise ikintu umuntu arabira umuntu akasimbira nko mu gitondo akazawukira agace yigarukira mu hakiryamira akibaza ngo ntakora kumba abajene bacu barakora ahubwo ntiberekana ko mo bakora n'ubundi uko yagira ko hiyongera ko kugira yongeza ayo mahera nyimba muri ivyo birato yo kuyemo champagne kugira ko yo manura zibiri cyangwa zitatu ariyo ya systeme ihari ya beri imikino misanzwe abakobwa benshi ntibayikinisha kugira ngo uhuye n'umukobwa ayikina vraiment abakobwa baratinya gufata amariske mugabo umuhungu avuga ati abasore bavuga ati
none naho tuka ifu yuko ndaba ingene ayo mahera naho ndayakuye mu birato ndayabyaza umusaruro kandi ijya system ya beri yagiyemwo abantu benshi cyane kandi sinavuga abashoni gusa abantu b'imyaka yose yego ndakubaze Dori de ta part wowe udandaza ibirato sivyo uradandaza ibirato c'est vrai uradandaje ku munsi disons par exemple on sait 100 000 pendant 10 jours tu crois yuko ayo mahera yose ucaterura pouf muri shampoo y'umunsi umwe de ta part jewe ubwanje jewe siko nobigenza mugabo abantu bose ntibameze nkanje hari umuntu avuga ati antuka watigise kuva lundi gushika uri inyungu n'umutahe byose ubujaniranye n'ubundi niho naciye mvuga yuko aca yinjiramo za systeme za bera avuga ati nawe nusinge inyungu yose reka basi mvume ndayakina hama mfume njya utwo tundi na nungutse muri beri hama n'imiburiburi niyo najya amahera abe make ayo kugarura ayo gusubiza hahandi bon nanje ngerageje kucishura umva ayo mahera deja maze kuyaronka nk'uwo miliyoni canke iki ikintu je no yakoza sinokwibagira ko nshohiwe Ndaja kuri plage voilà ndabata dukeya nkagenda nkaruka kuri plage mugabo simvuze yuko vraiment no camanura champagne ya 1 million yo wapi vraiment c'est vrai bajya ay bashira ibintu ku ma statut canke iki hari abavuga yuko atamutahe bibasaba mugabo kandi ikindi naco nitwibagire ko ejo bundi uzokenera ikintu avyumva ntiwibagire ko ejo bundi uzokenera ikintu c'est vrai ushobora kuvuga ati reka mfate nka 200 000 ngende njane n'abagenzi banje naho bari babiri canke umwe tugende twicare hehe kuri plage hama dufungura akantu dushaka tugira iki jesi nibaza ko no mu Burundi deja uravyumva ni c'est vrai n'ahantu hashi woye 200 000 iminota mike yakabara heze mugabo kandi wanaryohewe uravyumva ahubwo ntibace bayamarira rimwe ahubwo bige no kuziganya bavuge bati ejo tuzoyakenera uko deravuze ati jewe noca mbanza nkabangira gatoya je vraiment nakubesha noca fata nimba ari ivyo bihumbi 100 canke 200 nkayakubita sawa sawa umuntu abaho rimwe gusa yego naho tugiye mu byo kuryoherwa nawo ahubwo nako ndumviriza ko muri babiri munsi muvuga muja kuri plage ko kimushaka kuja kuri plage ngaho onye wewe kwa muri kurafata nimba ari ya 200 000 canke ya 1 million wa musoka kuri plage basifu muvuga ati reka ndyoherwe mugabo ndyoherwe cyane urazi ku misi yose ufise amahera winjije dufate urakoze teza faire hama ukaronka nayo 1 million yo kuryoherwa umuntu kandi vraiment yakoze aremewe kuryoherwa burya sinzi abantu b'abakirisu biriya byemera yego ukaca uvuga ngo reka ndyoherwe muko kaca wa muri kuja hahandi ko abajene ubu rero bami Bujumbura twama hahandi nyene aho nibazi combien Gitega haryoshe urazi Igitega n'amasaha abiri n'amasaha abiri urazi uduze Igitega ufise uwo miliyoni ngene wo kwinjoyinga gusumba yego urajya show indi Bujumbura c'est vrai harazimvye mugabo ugiye nk'Igitega utwaye 200 000 je naze kuvuga miliyoni ayo 200 000 ku ruhande utwaye 200 000 yawe ukicisha bugufi nawe ushiramo igitoro mu modoka canke kifatira ka volcan uraryohe gukavayo waryohe handi uvuga ati ahubwo numva no kwibera ya klima wabashaka guhindura genre Bujumbura hashushe hari harakanye hameze neza kwinjoyinga ubonye ya plage ukeneye ukagenda mu Rumonge Nyanzarake donc ukaja kurya wa mukeke ukaja kuri muri yatanganyika guys mu Burundi ni heza gose hari amandwa honyene utaranashikayo gusa ubonera ku ifoto ukavuga ati none ahantu exactement mu Burundi canke ndiko ndarota donc ni yihe projet à part ya visitBurundi mwamufise. Bon, pour le moment, projet tout ça en cours ni novuga ko ari programme tembera Burundi. Programme tembera Burundi nayo ikaba igizwe na ari gusensibiliser abantu mwisanzwe reka ngiye ko ndabivuga abarundi nta culture ya tourisme d'office. Tuduga ruguru tugiye kuramukanya tugiye mu manza ntidufata umwanya ngo turabe amasi touristique tumenye kahise kuko mu isanzwe umenye kahise uramenye uri kuraje uramenya ingene utera imbere donc
ni programme yo gusensibiliza abarundi n'abanyamahanga abajeune abakuze abantu b'imyaka yose nshatse kuvuga gukunda igihugu gukunda Uburundi kubutemberera no kumenya ikigize Uburundi. Donc programme tembera Burundi niyo gusensibiliza abantu au tourisme intérieur, hama ikaba igizwe na 2 éditions par an ku mwaka tugenda kabiri. Tukaba tumaze kugira edition zitanu zine ubunye tuzogira ya gatanu. Okay guys, vraiment il faut que tumenya aussi apana ko muryoherwa gusa muja hehe aho alentour mu Burundi mu Ibujumbura gusa, sorry, mukaja aussi na za ruguru, vraiment mukaryoherwa. Turabashimiye rero. Murakoze cyane. Yego. Muze mugaruke kandi. Yego cyane. Ahubwo muze butumwikire n'amafoto. Yego. Ahubwo tuzojana. Ahubwo tuze tujana. Barabinyemereye niba bivamo muzoca mu barondera. Mubaze ati kwiki bubesha. Guys, murakoze kudukurikirana. Dushimira abatumire bacu, mwakoze gose kwitaba abatumire bwacu. Nibatse ko namwe muzobegera and then mu booking vraiment mugende muryohewe, tugende turyohewe kuko nanje baranshuhije ndashushe meze gutya. Mugira umunsi mwiza kuba yiravye ku mutaga, hama mugira ijoro ryiza kuba yiravye mwijoro. Bisous.